Diva, ela botou azul no olho outra. Diva. La cosa bellera. La cosa bellera. Bakunzi ba Star TV, amahoro y'Imana abane namwe. Amazina yanjye ni Star Boy The Ship, Mr. Dangerman, King of Ready, Sharpman, the lion in the jungle, all the way from Star TV, all the way from Burundi. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Neza na neza turi muri Hôpital de la Police. Hôpital de la Police kubayizi ni neza na neza nga kuri Shanik uja mu Gatumba aho novuga turi mu gikorwa kidasanzwe ariko kandi umuntu yatumye tuza muri kino gikorwa bamwita Makartir, umwe mu banyegori binamba mu rugamba, umwe mu bantu beza cyane. Ni muri agent amaze gukora byinshi bitandukanye. Hari n'abantu benshi bariko barasama makuru no munsi kubera ko Makartir hari ibintu byinshi yagiye arakora baranamubonerako. So ni igikorwa kidasanzwe hariko haratangwa byinshi bitandukanye, hariko haratangwa amata, hariko haratangwa amasabune, ibiharage, umuceri, umunyu, isukari, omo, pampers ndetse n'amamesa ndetse na twatuntu bita ma Cotex twabigeme natwone babibutsa bigeme urumva ko ari ibintu bimeze neza cyane n'ibindi byinshi bitandukanye. So rero numwanya wo kubereka buri kimwe cyose ko kiriko kiragenda. Murabizi ni Star Boy The Ship, nashitse kuri tele, murabizi bandi ku kazi nta brag, turi ku kazi tuba turi ku kazi, murabizi icyo ndagusaba gusa ni gukora sabone ariko kandi mwebwe bakunzi ba Star TV namwe mwibuka abandi nkuko Makartir ariko arabikora. Imana imuhezagire no musabira ijuru nta kindi numva no musabira muri kano kandi. Wakina Arsene bote si walikula himo frank. Sasa. Wakina Fefe hapa. Mimi sikwanda. Niko Monster.
n'amabuzi. Sasa ile sali sema tutambele unako senge sema jamani Ambasade ya Kinshasa. Ndio ndio sasa wao tukoranye, sio wao tukoranye, ndio wao tukoranye. Ndio ndio mtipe umukra. Mahamwe kutoka ni tutegereje kuba tuzagaruka gukora mu butuko bwa Anasema ubonavyo. Mtama mama. Yo wegera ya kuanza.
Blaze. Bazungumza kwirunza. Kingi Shabere. Bebek Liana Ndaisa. Ndaisa. Jiva nyarutuzo. Jiva. Kana kutazumu ni wale utra. Jiva. Basta mizari hapa kanisa kule. Biba bilia aitaria. Sawa. Ni kama sasa ya Yakoze Benera. Yakoze Benera. Aziza Ndaisa.
Kera mwe babiri mucyo musangira. Chamusangira musangira n'ujya mu mama. Baba futaniye ndaje babafasha. Uwitwa Mugisha umwafisa akabebe shobora dusigarane Sawa ni murasanga mutakusangira n'uwo watorera Amwini bachasangira musangira. Yena musangire n'uyu. akoze Mama ingo gaga ingorere ni mu Uyu wandu umwana. ni mu Apolinere. Ngo wewe usakuzana umwana wewe. Apolinere. Sinakumugora umwana. Amana wewe wewe. Ni kano mwana. Mugisha. mama mtarani sabu. Yaki. Patrick ni. Segura faz que com. Mama jina wewe. Aí chega lá. Hiyo mjama kina Mungu mama. Haiko na makati. Ninga mupetero ubu. Mugabo twamuhaye. Bamuhaye. Nimugende. Abantu bari mwicare hariya, bari muturanga. Icara.
Yes akunzi ba Star TV nkuko mubibona turi muri Hôpital de la Police ni imwe muri hôpital nziza nuvuga yakira abantu benshi batandukanye neza na neza bugwa bwa Star TV turi kumwe n'umumama murazi ibyo turimwo igikorwa turimwo numwe mu banyegori b'intamba mu rugamba Makartir cyangwa nimwe mu banyegori novuga ko no munsi novuga ko araba legend cyane kwera ko hari benshi bariko barasama kwera ko babiboneye kuri Makartir turi kumwe n'umwe mu bantu bwo ko babagwaje hano cyangwa babagwarije hano yashoboye kuronka muri bimwe byashoboye gutangwa na Makartir cyangwa Hypotei family reka tumuvugishe tunamuramutse kumbe ducere kumenya kuno yiyumva muri rusange kubera ko amato asumira ni for the first time biba hano muri no hospital mama umeze neza Ego turashima tumeze neza babita bande nitwa Ninazo Faustine Ninazo Faustine musanzwe mugwarije hano mugwaje umwana cyangwa mugwaje umuntu asangwa akuze ngwarije ngaha ngwaje umwana yahiye yaturiwe na Mariki umwana yahiye yaturiwe na Mariki muri hano no musi novuye ko mwaje guhabwa cyangwa gushigikirwa kubera ko ntago mwaseze ahubwo ni Makartir yimvira aravuga ati reka nkora iciza nje gushigikira abafise ibibazo muri ya Hôpital de la Police wavyakire gute muri rusangi kubona haje umuntu utazi mutazinanye akavuga ati reka kumbure ndamushikira no mu mama nawe dubwira dushoboye kumushigikira mu bibazo arimo murakoze genda byakiriye neza cyane kandi bimwe bivuye ku mutima kuko jewe kuva mbaye nko muri iki gisagara cya Bujumbura ni rya mbere ndose ifashanyo ndi mu bitaro ndanezerewe cyane gose numvise ngo numukinyi yitwa Makartir yakinye mu namba mu rugamba nkaba ndamuzume ngo numunyamakamba nabanze na papa wiwe Ego mu bisanzwe ndanezerewe cyane si jewe gusa kuko ni rya mbere ndanabibonye muri iyi hôpital kuva ndinga murahawe ibintu byinshi mwahawe amata mwahawe juice mwahawe ibiharage mwahawe n'umuceri n'amamesa mwahawe n'amasabune ndetse mwahawe n'amapampers ndetse n'amata ya natira nabonye harimo n'amakotex yabigeme nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane message wo abandi bantu kumbure bafise ibyo botanze ariko badatanga ariko kandi na message kwagize icyo akora kuri no munsi mwereye kuri message no abantu bafise nibaze baribuka yuko hirya no hino hariho abantu bakeneye ubufasha nkonga twege benshi muri twege turiko turihijana kwijana kubera usanga dufise abana bamaze kurenza ijya myaka yo kuvugwa na leta ukaca usanga rero turi muri babandi banaho nikora iyo turose nk'isukari tukaronka umuceri tukaronka ibi byose baduhaye n'amavuta biradufasha ego nibaze baribuka yuko natwe turi abana b'igihugu twese dukeneye ubufasha hanyuma badufashe kabisa message ku wagize cyakora umunsi Makartir the legend Makartir yagize umutima wo kwitanga ndamubwiye ati ndamushimiye cyane 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 gose bimwe ruvuye ku mutima Imana iguhezagira azokwendereye afasha n'abandi kabisa Imana imumere umugisha merci beaucoup tuganirize undi mama ngaha Mwana amahoro mumeze neza cyane Ego turashimye tudateje cyane babita gute mama Jenes kwa ndayishimiye Imerde ndayishimiye Imerde musanzwe muvuka he mugwaje umwana cyangwa mugwaje ukuze Oya nibarutse waribarutse bavuga ati kira bambaye ngo ntibona ko bacera ngo kira nyene bavuga ati subiraho ntiyababa oya haraba basobunyene byose reka renda kuramutse ndanagushimira kubona kubera ko umuntu wese ahabwa yakira ari umuntu ashobora guhabwa ntiyakire cyangwa ashime uno munsi dasanzwe ujye Makartir asanzwe akinira intamba mu rugamba n'umunyegori yagize ati reka nje gushigikira bamwe mu bantu baba bafite ibibazo cyangwa baba bagwaje na cyane mwebwe mwibarutse urumva ko mwashikiriye kino kintu wacakiriye gute nka mama Jewe nk'iki kintu ndashakire neza ndarose pampers z'umwana ndarose amavuta ndarose n'utwo nshika nteka nagomba nagira ntahe rero Imana ibahezagire gose umutima muze mu wambane iyo bishitse ugashigikirwa n'umuntu utazi n'umuntu mutarabonana kuri wowe bivuze iki muri rusange numva ari ikintu nyene ntoro nk'iyo ndakivuga ni ikintu kizima ni ikintu kizima kubera iyo ushigikiwe n'umuntu utarabona biguha n'icizere ati uyu muntu nubwo
ashigikiye ntaramubona hari akantu nomubona naho ivyo birinde kabisa. Message kuri Makartire yagize cyakora. Ndamushimiye cyane mu byacu umutima uzuhorane uzugendane n'Imana, Imana ije kuja imbere zikurinde mu bikorwa byose uzojamo kabisa. Rero musubire ntiyababa murakoze kuduha uno mwanya kabisa. Abandi umukinyi w'umupira w'amaguru w'umurundi aba bose mubona turi kumwe akaba ari abantu turi kumwe muri groupe yitwa Famille Hypothèse. Iyo groupe akaba ariyo ihora gira ivyiyumviro byo gufasha abantu baba bari mu bukene bw'ukenera ibintu bimwe bimwe. Urabona kuri ino si nta muntu n'umwe yikwiza. Rero muri rino vacances twari twiyumviriye yuko twoza ngaha kuri bino bitaro by'igipolisi ngaha kuri Shanike kugira dufashe twifadikishanye namwe kubera ibibazo by'ubuzima nta programme bifita. Uno musi bishobora kuba bifitiye wewe, ejo bigashobora kuba bifite twebwe natwe. Urumva rero nico gituma twiyumviriye gushira uburyo hamwe kugira dushobore kuza kwifadikanya namwe. Rero twashaka kubasaba yuko utu tuntu duto twazanye yuko mutabakirana amaboko abiri twadukuye ku mutima wacu, kandi ariyo ni benshi byatwaye inguvu. Hari abari hanze y'igihugu, hari abari hano mu gihugu, mugabo bose bashize ivyimvira hamwe baravuga ati reka twimvire bene wacu bari ku bitaro by'abapolisi kuri Shanike. Rero nagomba ndabasabe mutwakirire utwo duto twabazaniye, kandi mwibuka yuko ntimwibagire yuko mufise abavukanyi tubafite ku mutima turi ngaho hanze, kandi tuzi yuko natwe ingwara idasezerana ejo bundi ishobora kudufata, namwe mukaza kudufasha. Murakoze cyane. Hanyuma murakoze cyane, abashimiye cyane intamba mu rugamba twinjijwe umutekano w'abagwayi mu bitaro by'igipolisi cy'u Burundi. Imana ibahezagire, mwana yimutera imbere, muzobana yimufasha n'abandi, amuzoja hose kabisa, mutera imbere cyane gose. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Iyo tubonye umukinyi nama mu rugamba turanezerwa cyane gose. Yego. Musabe kabandi bakinyi uko bakinyi b'intamba mu rugamba benshi bara. Tusaba n'abandi bakinyi ko bogira barafasha nkuko mufasha na mwebwe, gafasha abandi bakanyanya babashigikira cyane gose. Yego. Muri ukinzo nimwe ya mbere ntawe kubona yuko mufite umutima wo gufasha intamba mu rugamba. Kumbure n'abandi murababwira bazabafasha namwe. Yego. Yes, ndabaramukije abakozi ba Star TV iyo mukagira ndazi ko muri benshi mudukurikirana. Murabizi, I support everybody in our country. Ndakunda buri muntu wese ashigikira avuga ati fasha warafashije kwera ko twese turi ngaho kwera twafashije. Turi kumwe na Makartire, umwe mu banyegori b'intamba mu rugamba, umwe mu bantu novuga yuko benshi barabiye ko bivanye na bimwe yagiye aracamwo na bimwe yagiye arakora mu migwi yagiye aracamwo hano mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi turi kumwe n'aba journaliste ba sport, nibaza ko namwe tuza gusangira ijambo kuri no munsi. Ni Makartire muri umwe turi muri Hôpital de la Police. Hôpital de la Police kubayizi neza na neza kuri Shanike tuja vers Gatumba. Jejeje aje gushigikira bene wabo canke bashikiwe n'abandi muri rusange, kubera ko tuvuze gufasha uminga tubivuze mu yindi terme. We yavuze ati je naje kubashigikira kubera ko arabafise ibibazo, arabagwaje nga babuze amafaranga yo kuriha, arababura n'ivyo bafungura. Reka rero tumwakire ubwa Star TV. Makartire turakuramukije cyane. Nanje ndabaramukije, kandi ndabaramukije n'ivyishimo byinshi cyane, numva nezerewe. Cyambere kubera kwanza mwebwe kubona muri ngaha, hari umuntu yava yumvira ngo umuntu yabishuye ngo ibintu byinshi kugira mushike hano. Mu guverinoma je novuga yuko urukundo mufita yuko tworubandanya twese tukarukwiragiza mu marundi twese kugira turabe yuko igihugu cacu cogira aho gishitse bivuye mu rukundo. Kino gikorwa muhejeje gukora ntigisanzwe, mwatanze ibintu byinshi bitandukanye, nabidondaguye isukari, umuceri, ibiharage, pampers, amamesa n'ibindi byinshi bitandukanye. Bino bintu byabatwaye igihe kingana gute kumbere mushobore kubirezorva cyane bishobore kugira finish? Ni nkuko nariko ndashima, nta kintu burya kiba coroshe kubera sinobesha ibi bintu sije navyikoranye je nyene nkuko mubizi namwe muri groupe. Hariho groupe ya Famille Hypothèse, no shimira cyane mfashe kanya nshimira umuntu wese ari muri groupe yabo bashobora gutanza uburyo n'uwatashoboye gutanga uburyo n'utashoboye kuronka uburyo. Imana ibahezagire gose. Igikorwa dukoze ni igikorwa c'amateka, ni igikorwa umuntu afise conscience azi ubuzima ico bisigura, ategerezwa gukora igikorwa nk'iki kubera uno munsi tugikoreye abo bantu nabo ejo bundi bashobora kugidukorerana natwe. Rero intumbero
nama mfite iminsi yose ni ugufasha umuntu kubera umuntu n'umuntu ntubuzi ejo hiwe. Gufata indege kuri makartier ni nka kujya dufata bisi ya Cibitoki canke ya Kamenge uragenda cyane bivanye n'akazi kawe usanzwe ukora. Kino gikorwa ni gikorwa bisaba ko ufata umwanya kugira ugikurikirane. Kuri makartier urafise abandi bakinyi basanzwe bakina mu ntamba mu rugamba bino ntibabikora cyane ariko we kuri we urabikora cyane. Ni giki wohimiriza bari abandi bakinyi cyane uriya muntu afite icyo ashobora gutanga cyane ukuntu wabigenjeje kumbure dushobore kubona kino gikorwa kugira nyine nabone tubaye support muri rusange. Urakoze cyane, cyo ni kibazo ciza cyane. Je niyumvira yuko rimwe na rimwe ikintu gihora gikunda kutwicira abakinyi bo mu Burundi turatinya tukavuga ati ibi bintu ndashobora kubikora bizontwara uburyo bwinshi, nzosanga nakosheye. Mugabo je no bantu rayiko atakwitinya kuba ahubwo no kwegera abantu ukareka ubwo bukegera abantu ukabasaba impanuro bakakwereka inzira. Kubera je nibaza yuko uno musi turiko turakina turi ngaha ejo nizuba turiko turakina muri aba bana umuntu ariko arafasha hashobora kuvamo umwana ejo azokinira Uburundi, hashobora kuvamo umwana ejo azoba ari akarorero ku gihugu cyacu cy'u Burundi. Niyo mpamvu je kenshi nama ndavyumvira gukora uko je ndavyita gutera kubera ejo tuzimbura. Yes, ni Fefe Fleri. Arteri, iki gikorwa kibaye ku nshuro ya kangahe mbega kugira utangure kugikora cyakujemwe gute? Urakoze cyane Fefe. Iki gikorwa ntibeshe nibaze ko kibaye ku nshuro ya 4 kubera ijya mbere muri 2019 nimba nibeshe twaragize igikorwa cyo kugurura nka fondation Hypotei turanafasha n'abana bo mu ibarabara aho twagiye mu bana bo mu ibarabara. Icya kabiri igikorwa twakoze twasange n'abana bo mu Ijabe, hari ikigo kiri mu Ijabe. Icya gatatu cyari igikorwa twaheruka gukora twari twagerageje naho nyene duhamagara abana bo mu ibarabara aho ndibaza wari uhari twarakinye n'urukinyo rw'abakinyi ba Aigle ba kera twakiranye muri Aigle. Je nibaza rero ko ari cya 4 ari isama yindi kurikira twari twimvire ko ubu twogendera ibitaro cyane cyane target yacu yari aba mama n'abana. Hambavu y'ibyo gufasha no ukora ibindi bigiye bitandukanye nko muri famille ya Hypotei. Tujye mu bundi buzima usanzwe ubamwo byahugize uriwe. Turumva yuko hari n'ibiri gukora bijanye na encadrement sport n'indi bitandukanye. Projet za vuba n'izihe za arakaza makartier hamwe bashikirwa n'abavukanye cyangwa bashikirwa n'abandi basanzwe bakunda ivyo usanzwe uri kurakora ivyumviro byawe. Projet kwaza ya mbere ubunye ni musengere kwanza Imana asubire mu mugwi, yani projet ya mbere. Projet ya kabiri jewe nari mfise umugambi wo kugira academy y'abagardien. Nari mfise projet yo kugira academy y'abagardien mu Burundi bwose, kugira ejo bundi tuzorabe ko tworonka ikigo kiramurira abanyezamu b'u Burundi, kubera ni nkuko umenga twabaye nkabibagiwe abanyezamu. Hari ama academy menshi y'abakinyi b'imbere, mugabo je nari mfise iciyumviro yuko bishobotse nkuko niko nabipanga bigakunda yuko nogira ishuri ry'abanyezamu mu Burundi bwose rizoshobora kuramurira umugwi serukira gihugu n'imigwi imwe yose mu Burundi, why not no mu karere. Wavuze kucereke gusubira ku mugwi uno mwaka twitege ko Arteri agituye kumubona muri equipe yose aba mu gihugu cy'u Burundi canke yanze igihugu cy'u Burundi. Of course no mwaka nageza kina kubera urabona yuko saison passée yari nziza muri are muga muri retour ntabwo yabaye nziza kuri jewe, mugabo ndibaze yuko umuntu yarose akanya ko kwitegura ko kuruhuka ubu meze neza, meze fresh. Ubu babarera nifise ku maguru ubu bwaraheze, no gusenga nyene turabe ko nzoronka umugwi duhuza ivyo nipfuza nabo bafise objectif yabo bifuza. Akabazo k'amatsiko, Arteri no mugenzi wa hafi cyane wa Ndayishimiye Yusufu Nyange hamwe na Bimenyimana Bonfils Caleb, biri mu migambi cyangwa bamaze kurondera yuko shogenda gufasha umugwi baruka kugura Vision FC? Je nibaze ko kwanza icambere urakoze, no bivugira nga kuri micro no kuri kamera yuko kwanza icambere Karebe na Nyange kabisa ndasubiye muri rya kabiri. Ni ibintu byo gushigikira cyane, Imana ibahezagire.
ibintu muri ko murakora rero no munsi hari abantu bashobora kuba babona yuko atakamaro canke ari gukoresha amafaranga menshi mugabo ni ibintu byo gushima cyane gose kubera bafasha ugwaruka baratanga akazi hariho ugwaruka rwinshi gogiye barabara mugabo ruzoba rufise akazi bariko bararamurira equipe nationale yani ni ibintu byo gushima ku murundi wose byo gushimira Karebe na Nyange tukanabafata no ku mugongo hama jewe kucerekeye Karebe na Nyange urabizi nayo ukora bivuze ni famille n'abapeti banje telefone n'ubu naje ngato ariko turavugana je nibaze ko twobibika ivyo bintu nta kidashoboka Makartir uno munsi turi muri hôpital de la police ariko amakuru twaronse nuko uno munsi ariho bigaragaye umuntu agashobora kuza ngaha gufasha n'icyaye wishimiriza muri rusange byagenze gute kugira ushobore kwemererwa gufasha bano bene gihugu cyangwa ushobore kugera muri kino kibanza navyumvise ndatangara ndavuga ati koko Makartir byagenze gute kugira ashobore kuboneka muri kino kibanza cyambere kwanza nobanza gushimira abashefu bacu batahuye umugambi yacu hama icya kabiri nagomba guclarifinga hari abantu ngira bibaze yuko ibi bitaro bigwariyemo gusaba polisi mugabe bitaro ntibigwariyemo gusaba polisi biragwariyemo n'abandi abanyagihugu bandi urumva rero tuje kuraba abanyagihugu bandi aba nabo badufashije kutwugurira imyango kubera nabo bari mu bafasha urumva iyo uvura umunyagihugu nabo uri kuramufasha rero no bashimira cyane je nibaza abandi batahora baza ngako ari kwitinya yuko bo kwisanzura bagashikira indongozi bakazoza nabo bagafasha nejo bundi hama ivyo baba baronse bigashikira buri muntu wese mu gusozera kumbure kugira twiteguriye ikindi gikorwa cyo gufasha kubera ko twumvise ko abikoze kuva kera ni yahe message tohereza bari ko baradukurikirana muri uno mwanya kugira tuje mu bindi bikorwa je message ya nyuma notanga nuko ni nk'icigwa jewe ndi umuntu believing iminsi yose yuko kuri inosi ubutunzi bwa mbere ari abantu kubera ni kuri inosi ubutunzi bwa mbere n'abantu kubera iyo ufise abantu ufise ibintu kandi bijya bintu bikorwa n'abantu murakoze mugira umunsi mwiza merci beaucoup mu gusozera rero reka tubashimire mu bw'abakunzi ba Star TV mwariko murakurikirana kino gikorwa na cyane ko bavuga ati fasha warafashijwe kwera ko twese turi ngaha kwera twafashijwe uno munsi ni Makartir ariko kandi Makartir ntabikoze kugira abikore gusa birangirire ngaho urumva ko azobandanya bikora ariko kandi yatubereye akarorero bavuga ati abantu bose bafise ntibagira umutima wo gutanga ariko abafise badafise umutima wo gutanga mugira icyo mukoze amazina yanjye ni Starboy Leadership kuri Star TV kora sabone kugira ubandanye kwikirana ibikorwa bica kuri Star TV aba subscribers ibihumbi 125 warayidukwije ibihumbi 126 ni benshi cyane ubandanye kudushyigikira mukora na sabone Imana ibahezagire thank you so much